ijwi rinywanisha. RVR ijwi rinywanisha. Amahoro y'Imana mwebwe mwese muteze amatwi Radio Voix de la Réconciliation RVR ijwi rinywanisha isamiranira ku mugwa mukuru wa Diocese Katolika ya Muyinga. Ubu akaba ari umwanya w'amakuru mu Kirundi yo kuri no mutaga w'igenekerezo rya 15 Ntwarante umwaka w'2023. Casmir Mike Nduwayezu nije ngiye kuyabashikiriza, nayo ubutuma tuvuga mukatwumva ni Engineer Tangi Desire Itangishaka. Kumwe nawe tuti sangwa ikaze. Ingingo nkuru zigize amakuru tugiye kuyibashikiriza nizo zizi. Ngo kubwibatisimu uwabatije wese numutumwa kumenyesha inkuru nziza, rero ngo sigikogwa c'abasaserdoti canka bihebeye Imana gusa. Muraza kuvyumva murano makuru. Nayo ngo guharikwa kuri monogoje muri komine Giteranyi hamwe no kutubahiriza agateka k'umukenyezi mu miryango imwe igize iyo komine, navyo nyene twabibateguriye. Ikiringo kingana n'ukwezi kumwe kubadandaza bakoresha amacupa ameneka niryo sango ryatanzwe n'ikigo kijejwe gusuzuma ubuziranenge bw'ibidandazwa BBN mu ncamake, navyo nyene twabibateguriye. Saya gusa tubafitiye n'ayandi mukanya indonido ryano makuru. Ano makuru mu nkundire tuyahere muyavugwa mu gisata c'ukwemera. Kubwibatisimu uwabatijwe wese numutumwa kumenyesha inkuru nziza, rero sivyo abasaserdoti canka bihebeye Imana gusa. Nivyashikirijwe na Patiri Etienne Ndayisaba ajejwe igisata c'ubutumwa bw'abakristo barayike indero runtu na rukristo muri Diocese Katolika ya Muyinga, mu gihe yari katanga inyigisho kubaririmbira Imana bitiriwe Mutima Mweranda mu kibanza ceranda citiriwe umushaha mweranda wa Yezu Cimuyaga. Akanasaba abaririmbira Imana kumenya ico bahamagarirwa mu butumwa bajejwe. Idonido na Belize Dusabe yimenyereza kuri RVR ijwi rinywanisha. Mu nyigisho yatanze ku baririmbira Imana bari muri korale yitiriwe umutima mweranda isanzwe irangurira ubutumwa muri Paroisse Cathedrale ya Muyinga, umusaserdoti ajejwe abarayike indero runtu na rukristo muri Diocese Katolika ya Muyinga Patiri Etienne Ndayisaba yavuze ko kubwibatisimu umuntu wese ahamagariwe kumenyesha inkuru nziza kuko uwabatijwe wese numutumwa. Kubwibatisimu twahawe bibatisimu imwe. Twovuga rero ko umukristo marayike ari umwe mu bana ba Ecclesia asangiye nayo ubutumwa Yesu yashinze bwo kuba umuco w'amakungu mu gikorwa cyo kumenyesha inkuru nziza, nk'uko ziberekeza mu bwuzure bushasha. Kumenyesha inkuru nziza ivyahariwe abatutsi 12 gusa, ivyahariwe abantu 72 gusa, ivyahariwe abapatiri gusa n'abapiskopi, ivyahariwe ab'Imana gusa. Bikumenyesha ubutumwa ijambo ry'Imana vyahariwe abantu bose babatijwe. Papa Francis atubwira neza ko batijwe wese n'umutumwa. Patiri Etienne Ndayisaba arongera akamenyesha ko ubutumwa bw'umuririmbira Imana muri Ecclesia bushimikiye ku bintu bitatu, nayo iteka ry'umuririmbyi rishimikiye ku bintu bine: kwegera Imana, kuyisenga, kuyihaya no kuyikundisha abandi. Dusigiye kuri liturujia turabona ko umugwi wo kuririmbira Imana uhambaye cyane kuko ubutumwa budasanzwe urangura muri Ecclesia. Ubwo butumwa bushimikiye cyane ku bintu bikuru bitatu. Icambere bushimikiye ku masakramente, ubugira kabiri ni ingabirano, ubugira gatatu ni ukwitanga. Twabamenyesha
amenyesha ko izo nyigisho zose Patiri Etienne Ndayisaba yazishikirije abaririmbira Imana bitiriwe Mutima Mweranda mu gihe bari mu rugendo mu kibanza ceranda citiriwe Umushaha Mweranda wa Yezu cimuyaga. Berize dusabe reka tugukengurukire ano makuru tuyabandanirize yavugwa mu gisata c'imibano guharikwa kuri monogoje muri komine Giteranyi amwe no kutubahiriza agateka k'umukenyezi mu miryango imwe yo muri iyo komine nyene nibivugwa na Muramyimana arongo y'abakenyezi muri komine Giteranyi akavuga ko abajeje intwaro bagerageza gufasha kugira ngo umukenyezi yubahirizwe mu rugo rwiwe nubwo ingufu bashiramwo ari zike cyane akaba bishikirije kuri uyu wa 15 Ntwarante mu gihe ku rwego rw'intara ya Muyinga umunsi mukuru wahariwe umukenyezi uzohimbarizwa muri komine Giteranyi kwigenekerezo rya 17 Ntwarante uyu mwaka ari kuri mikro ya mugenzi wacu Anisette Havyarimana. Ikintu cyane gitavyivomo ni ikintu kidaye no guharika. Ibintu byo kubakubita no kubagira gute naho bishika bakabica umuntu amaze kumwica bigaragara ko byagambiriye ko ashaka kumwica nura yamuteye izo akabishira hasi mu bisanzwe umugabo aguharitse mu Kirundi tuvuga ko ibyawe babiheze ego we mugore bahasanze ibyawe babiheze igituma mvuga ati babiheze natwe bakwishe ntuzura kugira agaciro mu rugo agateka kawe kaba gahonyanzwe ku rugero rukwiye mbese nyene nuko yahuru warozwe cyangwa ntavuga ati tunoca mpeba abana banje nuko burya umuntu akwiye no gusatekera kisubiye yavuye twe baraduhimiriza muri forme de femme ati umuntu nimba aharitse ntora ingoma mugende umuvugiriza n'amafirimbi uwo mugore mu musohore tugiye kumusohora inzego zadushigikiye mugabe ikibazo ho kibera umuntu nimba ari uwo ngaho ikarugunda yatoreye umugore bikagenda uko uwo mugore acamurungika mu kinanira hama hirya yejo agaca musangayo rumva bo babonye ngo bamusohoye baca bibaza ngo vyaheze adisemengi baradufashije kubera nyene tumusohoye itavuga ngo murakosheje mugo ntibandanya ngo ikurikirane imenye mbega wa mugabo yaragarutse mu rugo bimeze gute yakamunotera kinezi kubera yuko ahenshi nyene abagabo ucusanga iyo baharitse baronka utuntu twinshi bitwaza ngo umugore ngo arangaya ngo agize ibiki hari naho usanga arivyo naho usanga babeshe jerera kamuno batera nuko bokora iyo bwabaga nyene umuntu akemera kazararenza ko nyene nka wa mugani bacone ko zubakwa umuntu agakora ibishoboka byose akubaha umugabo wiwe. Anisette Havyarimana nawe turagukengurukiye ano makuru tuyabandanirize yavugwa mu gisata c'ubudandaji ikiringo kingana n'ukwezi kumwe ku badandaza bakoresha amacupa meneka niryo sango ryatanzwe n'ikigo kijeje gusuzuma ubuziranenge bw'ibidandazwa BBN Severe Sindayikengera arongoye ico kigo yabishikirije mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 14 Ntwarante uyu mwaka turimwo akamenyesha ko amacupa mashasha azoza kugira ngo asubirire ayahora akoreshwa bitemewe n'amategeko inkuru iramvuye na Nizigiyimana Rashid yimenyereza kuri RVR ijwi rinywanisha mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa amacupa yo mu bwoko bwa plastike ngo ntazosubira gukora mu gihugu c'u Burundi ivyo vyaraye bishikirijwe na Severus Ndayikengera asanzwe arongo ikigo BBN kijejwe gusuzuma ubuziranenge bw'ibidandazwa ariko aratembera mu isoko harimo ibintu dushaka kuyabona benshi bavuga ngo baduhe ibindi bitekerezo iki kibazo turiko turakiga hari abantu ndetse n'abanyabakinzu bakwafi basangwe ajya amacupa ubona batekeza mu batuzana n'utuntu dutoya hama mu nyuma bakagira efilage warongo ico kigo yemeza ko amacupa yo mu bundi bwoko azoza gusubirira ayo yahahora ngo ariko arakogwa turamaze kuvugana n'abatari bake dushaka yuko badukorera amacupa kandi baravyemeye ata marke n'imwe iriko ayo macupa aba bantu bari ku masoko batekera ubuki batekera iki aba ariyo bashiramo turifuza yuko mu mpera z'uku kwezi mu gihugu cose ata cupa itekewe amavuta ritekewe iki iriko iyindi mara twategerezwa kubona ubwa mbere amagara y'abenegihugu iki kigo mu vyo tujejwe ivyo birimwo rero murazi ko kirya kiringo c'itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri 2023
mwomenya ko iyo ngingo ibuza kudandariza mu macupa ya plastike yari yafashwe mu mwaka uheze itariki 26 z'ukwezi k'umunani. Rashid nawe turagukengurukiye amakuru yacu tuyabandanize mu yavugwa mu gisata c'indero igiwa kivuga ko hari abana bategwa inshinge ku mikondo babasanze ku mashure kirabeshuzwa n'uburongoye indero muri komine Muyinga Clovis Ngurinzira mustanteri wa komine Muyinga Amede Misago ahamagarira abajeje intwaro hamwe n'abayobozi b'amashure kubandanya bahumuriza abavyeyi hamwe n'abana babo. Inkuru twayiteguriwe na Benite niyo nkenguruka yimenyereza ku nsamirizi RVR ariko baranyeretse yuko ijwi giwe ritaraboneka bakiriko barayitosora turaheza tuyigarukeko. Ano makuru rero inyuma y'akaruhuko gatoyi turaheza duce tuyabandaniriza mu gisata cyo gushigikirana. Nkuko narimejeje kubibabwira ayavugwa mu gisata cyo gushigikirana ngo abageze mu zabukuru barakwiye gushigikirwa kuko bataba bagishoboye gukora ubuzi butandukanye kugira ngo bibesheho nkuko bikwiye. Ivyo byashikirijwe n'urongo yishira hamwe ry'abakukuruke bigira Imana Prote bo ku mutumba Mukoni komine n'intara ya Muyinga akaba yabishikirije kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 15 Ntwarante uyu mwaka turimwo. Idonido na mugenzi wacu Ruwi Ndayizeye. Abageze mu zabukuru ngo barakwiye gushigikirwa kuko baba batagishoboye gukora ubuzi bwa leta canke kwiyungunganya mu yindi mirimo yo bateza imbere. Ni naho abageze mu zabukuru bo mu ntara ya Muyinga komine Muyinga ku mutumba wa Mukoni baca bashinga ishira hamwe bise shigikira abageze mu zabukuru. Bigirimana Protaza arongoye iryo shira hamwe aravuga intumbero y'iryo shira hamwe. Intumbero y'ishira hamwe ni zine. Ubwa mbere ni gushigikirana. Ubwa kabiri kurondera abagenzi bishira hamwe. Ubwa gatatu no kurondera ibikorwa twokora byoteza imbere ishira hamwe. Hanyuma ni kuza turagurana udufaranga duke umunywanyi abakeneye. Ntiyibagira no kuvuga icatumye bagita iryo zina. Igituma twagisira izina twaragiye hamwe n'abantu b'abakukuruke bo muri NSS na NPR turabona yuko ari umugwi utanguye kugwira mu gihugu tuvuga tuti reka turabe yuko twogira ishira hamwe y'abageze mu zabukuru. Umwene gihugu wese aje kutwitura nawe nyene turamushira mu ishira hamwe. Hariho n'abataciye mu buzi bwa leta baja mu ishira hamwe hanyuma bakurikije amategeko y'ishira hamwe nabo bagafashwa mu bandi. Akavuga ko amashira hamwe mpuzamakungu ngo kenshi yitaho abana none ngo n'abageze mu zabukuru ngo bo bibuka. Amashira hamwe mpuzamakungu usanga kenshi afasha abana canke abakenyezi mugabo bakibagira yuko uyu mugwi wacu w'abakukuruke n'abageze mu zabukuru ko tanguye kubamwe abantu benshi baraja muri pension muri retraite. Aya mashamwe mpuzamakungu yoza arawibuka akawufasha. Bizimana Gerardine ni mukenyezi umwe ari mu bagize iryo shira hamwe aravuga kamaro rimufitiye. Kamaro rifitiye turabonana nabo turigize hamwe umuntu agize ingorane agiye kwa muganga barategekanije akabasha bamuntu yitavye Imana barategekanije amahera yisanduku kuvuga ati ngaha kambere mwifashishe kwizo ngorane mu giti. Twamenyesha ko kugira ngo iryo shira hamwe shigikira abageze mu zabukuru libandanye rishinga imizi bagize umugambi wo gutanga intererano ku kwezi kugira ngo ubushengeye bamushingurana iteka bitagoranye. Ruwinda yizeye nawe turagukengurukiye amakuru yacu tuyasozerere muyavugwa mu gisata c'inkino. Ihiganwa ry'icicaro ca mbere ryarahagaze ivyo bikaba vyatumye imigwi imwe itangura kwitegurira inkino za gicuti muravyumva murayavugwa mu nkino nayo kuyavugwa ku mugabane wa Buraya UEFA Champions League igeze ku gice c'8 gishiri cyanyuma. Ayavugwa mu nkino twateguriwe na mugenzi wacu Abdul Razak Bitangimana. Mu gihe ihiganwa ry'icicaro ca mbere mu gihugu c'u Burundi Primus League Burundi ryahagaze kubera ko bamwe mu bakinyi bafasha imigwi yabo bitavye akamo batewe n'umumenyereza asanzwe amenyereza umugwi nserukira gihugu intamba mu rugamba ryahagaze umugwi wa Bumamuru na Musongati bateguye urukino rw'igicuti ruzobera mu
ntara ya Cibitoke kuri stade Urunani kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 19 uku kwezi uyu mwaka nyene. Mu nama yahuje abasanzwe barongoye amashira hamwe y'umupira w'amaguru mu bihugu bigiye bitandukanye ku isi iriko irabera mu gihugu cy'u Rwanda, byaraye vyemejwe yuko inkino z'igikombe c'isi ahora zitabigwa n'imigwi 32 igiye kuba 48. Bitegekanijwe yuko amatsinda azoba ari 12 agizwe n'imigwi 4. Mu nkino z'amaboko naho muri Basketball Africa League ziriko ziraba, umugwi wa Abidjan Basket Club Fighters waraye utsinzwe na Reg Basketball Club amanota 80-73. Amakuru avugwa mu nkino tuyabandanirize muri UEFA Champions League. Ku munsi w'ejo hariko harakinwa inkino zo gusubiriza, umugwi wa Porto wari wakiriye umugwi wa Inter de Milan maze urukino ruhera banganije ubusa kubusa, ariko umugwi wa Inter de Milan urashobora kubandanya mu gice ca kane gishira icanyuma kuko mu rukino rwo gutangura rwabereye mu gihugu c'Ubutaliyani umugwi wa Inter de Milan watsinze FC Porto igitsindo kimwe kubusa. Ni nako kandi muri uwo mwanya nyene kuri Etihad Stadium mu gihugu c'Ubwongereza umugwi wa Manchester City wari wakiriye umugwi wa Leipzig wo mu gihugu c'Ubudag maze Manchester City inyagira Leipzig ibitsindo indwi vyose kubusa. Uwitwa Erling Braut Haaland vyamusavye iminota 60 yonyene kugira ngo aba maze gutsinda ibitsindo bitanu wenyene muri urwo rukino, maze igitsindo kigira gatandatu gitsindwa na Iker Gundogan na igitsindo c'indwi gitsindwa na Kevin De Bruyne. Ivyo rero vyatumye umugwi wa Manchester City ucubandanya mu gice ca kane gishira icanyuma ku giteranyo c'ibitsindo 8-1 kuko mu rukino rwo gutangura bari banganije igitsindo 1-1. Muri iryo higanwa nyene uyu munsi hategekanijwe inkino zibiri mu gihugu c'Ubutaliyani, umugwi wa Napoli uzakuba wakiriye Eintracht Frankfurt. Tubibutse yuko umugwi wa Napoli mu rukino rwo gutangura watsindiye muhira Eintracht Frankfurt ibitsindo 2 kubusa, nayo mu gihugu ca Espagne kuri Santiago Bernabeu umugwi wa Real Madrid uzakuba wakiriye Liverpool de Cobs. Naho nyene twobibutsa yuko mu rukino rwo gutangura umugwi wa Real Madrid watsindiye Liverpool muhira ibitsindo 5 vyose kuri 2. Si muri UEFA Champions League gusa hategekanijwe inkino uyu munsi kuko no muri English Premier League hari inkino ziza gukinwa. Igihe cy'isaha 3:30 umugwi wa Brighton and Hove Albion baza kwakira Crystal Palace, nayo Southampton bakine na Brentford. Ni nako kandi muri English Championship naho nyene hari inkino zitandukanye. Igihe cy'isaha 3:45 umugwi wa Blackburn Rovers baza gukina na Reading, Cardiff City bakine na West Brom and Witch Albion, Huddersfield Town bakine na Norwich City, Hull City bakine na Burnley, Luton Town bakine na Bristol City, Sunderland bakine na Sheffield United. Mu gusozera amakuru avugwa mu nkino yo kuri uyu munsi turangeze tubabwira yuko umukinyi yitwa Adam Lallana abantu benshi mwamenye akina mu mugwi wa Liverpool yaraye yongereje amasezerano yo gukinira umugwi wa Brighton and Hove Albion gushika mu mwaka wa 2024. Abdul Razak nawe turagukengurukiye nino ngaha nyene turangirije aya makuru yacu twari twabateguriye kuruno mutaga, ariko kandi kubadufatiye hagati mudukundire tubasubiriremwo ingingo nkuru zari ziyagize. Uwabatijwe wese numutumwa ukumenyesha inkuru nziza, rero sivya abasaserdoti gusa canke abihebeye Imana mwavyumviye murano makuru, nayo ngo uguharikwa kuri monogoje muri komine Giteranyi hamwe no kutubahiriza agateka k'umukenyezi muri iyo komine nyene birangwa mu ngo zimwe navyo nyene mwavyiyumviye. Ikiringo kingana n'ukwezi kumwe kubadandaza bakoresha amacupa atameneka niryo sango ryatanzwe n'ikigo kijeje gusuzuma ubuziranenge bw'ibidandazwa BBN, navyo nyene mwavyiyumviye murano makuru. Tukaboneraho mbere no gusaba imbabazi ku makuru y'indero twari twababwiye yuko tugaruka ko tutashoboye kugaruka ko tubahisango ko tuja kuyagaruka ko mu makuru yacu yo mwijoro. Tubakengurukire rero cyane mwebwe mwese mwaduteze yompi, dukengurukire bagenzi bacu bo mu ruganda rw'amakuru badufashije kuyatororokanya, dukengurukire Engineer Tangi Desire Itangishaka yatumye tuvuga mukatwumva, nayo je Casmir Mike Nduwayezu na yabashikirije. Ndabifurize kubandanya muroranirwa mu byanyu no mu banyu naho ubutaha.